amakuru atekanya ikirere yo kuri wa kabiri igenekerezo rya 2024 Kigarama 2024. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izuba harimwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu kiretse mu ntara ya Gitega, Karusi na Kirundo aho kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahazobakanye kurusha handi akazoba ari mu ntara za Bururi, Mwaro, Muramvya, Kayanza na Ngozi aho ipimo izo kuri degrees Celsius 14. Ku muhingamo hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose mu ntara zimwe zimwe iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro nayo mu ntara ya Bubanza hakazocamwo ibihe vyizuba. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho izo kuri degrees Celsius 29. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isa 12 ziura iminota 7 rirenge isa 12 zirenga iminota 12 zo kumugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri wa kabiri mwategura n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fiona Ginka ayabashikirije na hota.